Mwiriwe neza, kaze muri ano makuru atekanye ikirere kuri uno wa gatanu igenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka w'2025 mu gitondo haritezwe imvura mu bice vya Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Haritezwe kandi ikirere kirimwo ibicu vyinshi Ibujumbura, Mwaro, Gitega, Muramvya, Bubanza na Cibitoke mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Imwaro na Muramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza na Ngozi mu ntara ya Butanyerera abipima vyo kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo naho nyene haritezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu bice vya Karusi, Muyinga na Kirundo mu bindi bice bisigaye vyose vy'igihugu hakaba hitezweyo imvura. Na hazobashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura abipima vyo kuri dogere Celsius 30. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 44 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 3 z'umugoroba. Amakuru atekanye kirere mwategwe n'Igwejebu agarukiye hano mwakoze cyane kuyakurikirana na heje.